ababirigi mukuza abazungu b'ababirigi umwaka ngo baza haraje umuzungu. Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumviriza muherereye. Iyi radio mushobora kuyumva muciye kuri website akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome mukayumva ikibiriraho amasaha 28 kuri 28. Reka tubashimire mwebwe mwese muri ko murakurikira ikiganiro Afrika yunze ubumwe twifuza. Aya kiganiro cashizweho n'abarundi bifuza ko Afrika yohinduka ariko na cane igihugu gihereye mu gihugu cy'u Burundi nkuko ari umutima wa Afrika. Mu kiganiro cuno munsi rero tuza kugaruka ahanini ku njyane zimaze igihe ziri hagati y'igihugu ca Iran hamwe na Israeli. Injyane zagiye zirabonekamwo ibitari bike vyononekara eka n'abagenda bahasiga ubuzima. Ivyo bihugu byose kimwe kikaba gishigikiwe ukwaco. Mbega none Afrika yo hakura ikihe cigwa? Hoho abarundi hari ico byo bafasha? Mbega hari ico muri kino gihe hari indyane hagati y'ivyo bihugu bibiri Afrika yo kwivyukiranyamwo kikagira akamaro? Ngivyo byo tugiye kuganira n'abatumire muri kino kiganiro. Nza kuba ndi kumwe n'umumenyesha makuru yizi bijanye na kahise eka nibijanye n'amategeko mpuzamakungu. Mugabo kandi tuzakuba ni Odas Kaburo. Mugabo kandi tuzakuba turi kumwe na Federico Bamvuga Inyumvira. Uyu unya nawe asanzwe akurikirana politike zo hanze hafi, akaba yaranahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ku ntwaro ya umuhisi President Buyoya. Ndaza kuba kandi ndi kumwe na Dr Ndayishimiye Olivier, uyu n'umurundi aba mu makungu. Mugabo kandi no mu Barundi bashizeho umugambi wo kwigisha abanyafrika kugira ngo batahure kandi bahindure n'ingendo baganisha kuri leta zunze ubumwe za Afrika. Mukanya ncanza nakire abatumire. Yamotoro ugaramene uturangire mucari ntawe wagiye wa Karungu kuri bihuzu bamukenye gisambura bya bihuzu biraguma tungwa n'ubu kintu by'amatikura ukakibona ntunge ugahunga turotubira yangari ayega yarapanze nyarura. Ego nari mejeje kubibabwira je ndiko ndabashigiza ikiganiro nitwa Joe Philbert Karangwa, ndiko ndafashwa na Chanel Ntaririzwa mu buhinga bw'ivyuma. Abatumire mwabumvise. Mbega uno munsi hari njyane ni ku munsi wa 9, umunsi udasanzwe haheze iminsi byaratanguye hagati njyane intambara zidashira hagati y'igihugu ca Israel hamwe na Iran. Uno munsi hoho byo bigeze kuruhe rwego. Nabwiye ko ndi kumwe n'abatumire basanzwe banabikurikiranira hagufi muri kino kiganiro. Olivier Dr Nimbunyumva nagira ndaguha ikaze mu kiganiro leta zunze ubumwe za Afrika twifuza. Ego murakoze Filiberi, murakoze kuba wasuye kunomira. C'est un plaisir yo gusubira kuba guterera muri kiganiro cyanyu. Ndaramukije n'abatumire byo gusangira ijambo bakunda batatukumviriza nako. Murakoze. Ego nawe tugushimire muri kino kiganiro kandi ndi kumwe na Odas Kaburo nawe Nimbunyumva reka ndaguha ikaze. Ego ndabaramukije kandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho mwe wese imbereye. Ndanezerewe cyane no kuba kumwe namwe kuri iki kiganiro, nubwo akavura kariko karagwa ariko mu kanya ntibasohoka kugenda neza kugabanuka kakaduha umwanya. Murakoze cyane. Bamvuga Inyumvira nari mvuze ntireka ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Ndavuga kandi ku izina ry'ikintu cyitwa Certificat universitaire pour le développement et la coopération internationale que j'ai fait à l'université de Liège. Voilà. Bicabihurirana n'ivyo rero wari wavuze. Ego reka kumbure mpere kuri wewe nyene washoye gukurikiranira hafi izi njyane ziri hagati ya Iran hamwe na Israeli. Mbega izi njyane wo kwibutsa ariko baratwumviriza ni njyane zikomoka kuki, ni njyane zimaze konona ibingana gute? Bwa mbere hoho izi njyane za Israeli na Iran ni njyane zifise imizi miremire cyane. Kajya karere bakita mu Gifaransa le Proche-Orient.
proche no kuvuga ni hafi y'iwacu hariho proche le moyen et l'extrême orient ugenda mu buseruko cyane. Aha rero zijya njyane novuga nti ni njyane ziri mu bihugu by'Abarabu na Israeli. Israeli ni nk'akavira kusanga kari hagati y'ibihugu amareta mugabo amareta sana yahomvye atabushobozi abafise. Rero ico bapfa ahanini nuko Israel ibona ko ivyo bihugu biri hagati biri nyuma yayo ari abansi kandi ubwo rwango ruva kuva kera muri za Bibiliya. Rero bakavuga bati ibyo ari byo byose Israel yarahunze imyaka myinshi mu gutaha bagura amatongo bagwa buke gushika baronye kajya gahugu barimo uyu munsi baravuga bati ko tukaronse reka tuzitire kuzitira bwa mbere baza kugiranira amasezerano akomeye hagati y'abanyamerika hanyuma hamwe n'abongereza. Abanyamerika ndabibutse ko burya hariyo abanyisraeli benshi ibibanza byinshi bikomakomeye haba mu Buraya canke muri Amerika usanga bifiswe n'abantu bafise imizi muri Israel. Rero ku buryo Israel na Amerika ni nk'umunoni hanyuma bagaca bafatanya rero n'abongereza. Abo nibo batumye Israel ibishobora kubaho muri kajya karere. Inacho gituma rero bagerageza kubafasha bakabaha igisenge kingama misire ibintu byose bishoboka kugira ngo kajya gahugu gashobore kuba kakiriho. Muri rugero hande nako rw'Abarabu urabona hariho Palestine ni hafi nye na Israel aziza Gaza za Libani harimo naho nyene imihari iziza Hezbollah muri za Gaza za Libani harimwo za bamwe bitare Hamas ariko bagaca bagenda kushika no kure barafitaniye Libani irafitaniye imigenderanire na Uburusiya kuko barahana ibigwanisho ubu rero Uburusiya nabwo urabona bakorana cyane n'Ubushinwa hanyuma kandi iyi ntuzenya Irani ikabirimwo irakorera cyane yajya haba kubahari iyo kiyaga gitukura harimo ikintu cyitwa abahuti bariko barakoreshwa cyane kugira ngo bononere uguhanahana ibintu abantu ibikoresho bigenda hirya no hino biva muri za Amerika canke bigenda za Buraya canke hariya nyene mu buseruko. Urumva rero mu majambo make ingwano yari ihari ariko je bundi yasembuwe n'igihe Hamas bateye mu kwezi kw'icumi itariki 27 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2023 bagatera Israel ku buryo budasobanutse hanyuma nabo bagaca bivuna bagenda basambura umurwi umwe bagosambura Hamas basambura Hezbollah burero barimo barasambura Irani kuko bavuga bati Irani irakomeye irafise yantuzenya za bombe nucleaire kandi bikaba bizwi n'Amerika yuko barongera barimo baragerageza baragira amasezerano barayavamwo. Ibyo rero byo bimwe biratuma uyu munsi habura mwuka muriko murabona kurya mugabo kandi bakaba bafise ubutunzi burya Irani irafise petroli Irani irafise gaze ivyo bintu byose rero abanyaburaya abanyamerika bakabikenera. Urumva iyo ufise ubutunzi ukaba kandi ubangamiye igihugu muri ivyo ntibakwicuko barakurya bakubungabunga baguhuha kugira ngo izo nyungu zigume zibaho muri make nko mu ntangamarara no bandavuga ivyo. Nkiri kuri wowe nyene izi njyane ubona ari hamwe zidahagaze hashobora kononekara iki? Guhagarara ntishobora kudahagarara izohagarara kubera imvo zikurikira. Navuze yuko Irani siyo yonyene. Irani irafise aho bari kumwe harya. Irani irafise Uburusiya nabwo murazi ingene buriko buratera igitutu Uburaya butera igitutu Amerika. Murumva umunsi kandi baca bafatana n'aba bantu usanga bari imbere mu by'ubutunzi aribo Bashinwa
ko bovuga ngo turabakuraho turaheza Irani ishoboka ico bogira yomba no kubabuza ijya bombe nucléaire kutera imbere ko bari kubabuza bagakuraho uyu muntu uzenya uyu mukomeni bavuga bati uyu uniwe ashinzwe ni wakomeje ubutegetsi bwo ngaha muri Irani kandi amatwara yabo akabavangama ibintu bya demokarasi ibintu by'akazi ubutaka na muntu ibintu kwishura no kwizana ati wo mukuraho Irani yohindura isura akurya bakuye urya mu president wo muri Syria bakazana uyundi ariko nawe atari yoroshe batari basanzwe bacana waka ariko bibaza ko kubera izo mvo bashobora guhindura ivyo bihugu bikasa nabo bakabikemera politike yiwabo. Ego reka kumbure mu kanya ndaza kukugaruka ko nawe muganga Olivier Haizimisi ukurikirana hafi izindyane ziriko zirabera hagati y'ibyo bihugu bibiri ivya rutura urabona ko ari ibihugu bisa nkaho umwe wese afise abamushigikiye wowe ubona aba bifisemwe inyungu cane cane ku rwego rw'isi nabahe twovuga bariko barateza ivyo bibazo. Ego kandi ngire intangamarara jewe no tangura ikiganiro mvuga nti uko niyo ncamake nza gutanga ni ikibuzi nkware kivumbukana igihuna. Jewe ku bwanje Israel ico bita Israel sindagitandukanya cyane n'abanyamerika sinagitandukanya cyane n'abongereza kuko abongereza nibo batwara nibo bakoloniza abakoloni nkuko iwacu babivuga bakoloniza Palestine mbere yuko biyumvira yuko ingwano y'isi ya kabiri iheze sinari ingwano y'isi ku bwanje ni ingwano cyane cyane y'abanyaburaya ngabo murazi yuko ibibaye iburaya baca babyitirira isi yose iyo ngwano irikirahera baravuze bati niko ndavyibaza baravuze bati nibyo aba bantu bitwa ko basamamu ko hari Amerika ya karere bagiriwe nabi cyane na Israel yabashize mu makambi bamwe barapfa barabashira mu magaze reka tubaronderere isaganirizo turaba ahantu bo kwegeranirizwa badabo baronke ikibanza begukira hama niho rero ivyo byose byashitse muri Nations Unies zariko zirabaho ziravuga ziti reka dukreye ico kintu baronke akarere mugabo iyo resolution ya Nations Unies iranavuga iti na Palestina ikiba igihugu ukwacu batekanye rero ko ibihugu bibiri muri iyo resolution n'antihenze mugabo iyo resolution ya Palestina ntigeze ibaho naho ubona je nibaza ko icyabaye kwabaye ubu amayeri uruhendo icyo bita Israel kimaze kubaho iryo tegeko ryavuga yuko na Palestina ishobora bikaba ibihugu bibiri bibangabangana cyaje kiburizwa muri menshi nta nishigeze kibaho hanyuma rero bagiye cyane cyane benshi nibyo hari abafite ko hariya mugabo hariho na benshi no kwita ko bava mu bihugu by'abazungu ari abazungu rutuko bakorera rero ivyo bihugu rutura navuze Amerika n'Ubwongereza bwo bwahitiye ni igihugu cy'abakoloni kihazi neza cyarondeye kugumiza y'ijisho kirondera kugumiza y'ukuboko kuko barazi ko hari ubutunzi bwinshi cyane mu kaya karere naho rero mvuga nti ico bita Israel sinagitandukanya cyane n'Abongereza n'Abanyamerika ni rero ikibuzi nkwari kivumbukana igihuna bisigura iki kubwanje no munsi jewe mbona yuko naho ayo matati inzankano ugushamirana byabayeho kuva kera kuva Iran ikira revolution mu 1979 sinzibyibuka neza haheze imyaka irenga 40-50 ico gihe byaciye bitangura kurabana ayingwe abanyirani bati mwebwe murabawukipa murabakoloni ako karere sigwanyu kandi nuko muraturubika aho muhasanze abo bapalestiniye wumvaga natwe ntizoshobora tutabakuyeho bica biheraho birabana y'ingwe gushika uno munsi ubu rero ko Amerika na nico bita Israel bifise ico bifatira ko biti murahumba ivyo bigwanisho rohonyanganda tubemerera ko mu biheraheza mwabitanguye niyo mvo dushize imbere
kugira tubatere jewe sindabibona uko nibaza yuko uno munsi kabaye akaryo gusa yuko birashobokeye ico bita Israel na Amerika birabashobokeye kugira bashobore gutera baca barondera ivyitwazo ni kujya twabibonye muri Iraq barayagirije cyane ko ifise ibigwanisho nk'onyanganda n'ibindi nk'ivyo baranerekana amasanamu abanyamerika baragenda uko ico gihe batera Iraq barica bagakiza Amerika niyo yonyine yatwara isi nta wundi yavuga iyo bloke y'abakomuniste y'abarusiya yari yarahombye bumva bico bashaka bagasutama iko bashaka ntawabahaririza mugabo wari uruhendo ubu biragaragara nicyo gituma nibaza yuko n'ubu ni icyitwazo gusa ni kugira iminsi yose iyo bafise igihugu bashaka gukandamiza bama bafite icyo bacagiriza Kadafi murazi ibyo bamwagirije ntihabura ikintu na kimwe Serbia ngira isambu Rex Yugoslavi bararonse icyitwazo gutyo n'ibindi mvuze rero ikibazo nk'aho givumbukana igihe unabisigura iki ku bwanje Federico yabicishijemwo le 7 octobre itariki y'indwi z'ukwezi kw'icumi 2023 icyo gihugu cyitwa Israel caratewe kandi kuva ico gihe bishizemo bagumanye akantu mu mutwe bati ni Iran iri nyuma y'ibyo byose ni Iran yahaye uburyo yarungitse aba Hamas baduteye kandi ntizo tutabihoye nacu burya ubu bwoko bw'aba bantu bitwa Israel n'abahiranye n'abantu b'inzigo idacika ariko no bivuga n'abantu b'injamunyu n'abantu badaheranwa amajambo make ibyo gituma ubona iyi ngwano nuko rwankuru rufite imyaka myinshi rudahera kandi nibaza yuko ari ibintu bitagiye guhera vuba ko hajya barazinanye abayiranye hajya barabatinya barazi ko abantu bafise amamoko ya kera cyane amamoko yabo arenze imyaka ibihumbi n'ibihumbi n'abantu rero biyemera rwose udashobora gufata uko ushatse hanyuma rero ikibazo nk'aho kivumbukana igihe unabisigura iki je ndibaza rwose yuko aha Amerika dusa n'izinzwe muri Ukraine kuri ibyo biheruka kuba byihebye ndabita ibyihebye bagatera izi ndege z'abarusiya mwarabyumvise indege zikomeye zitwara ibigwanisho by'abanyanganda bakazitera bakazituritsa abarusiya baravuze bati tugize igihe tubihanganira ubu birahetse barazinga niko nobyita impuzu bavuga bati reka rero twihurire ubu Amerika irabona iti barashavuye kandi ntako turi bubagire ntituri bubahagarike kandi Ukraine twayizigamo byinshi twayishizemo umutahe twari twizeye ibi none baragukubitiye abantu bacu ubu natwe katurondera ikindi gihugu natwe tubakubitira kandi tubababaza hajya Uburusiya n'ibyo burafise inyungu nyinshi muri Iran no Bushinwa hajya abanyamerika babona cyane Bushinwa ko bahakura petrol na gaze strategique manya n'igihugu kiri bien placé Iran bavuga ati natwe tubababaza gute muratubabaje natwe tugiye kwihora ahandi hantu niko nibaza ikindi ntumbero nibaza bafise no guhagarika iki bita BRICS iki kigize imisi bloc kigize imisi ja hamwe y'ubutunzi cyane mugabo bakaraba bati ibihugu Ubushinwa Uburusiya Korea du Nord nahitarajamwo iracuditse cyane n'ivyo bihugu bibiri nteje kuvuga ni bihugu bifise inguvu bifise ibigwanisho n'nyanganda ntako turi mu bigire igihugu tushobora kubonera niko kenshi twabivuga iwacu bavuga ngo imbwi y'uwizi bararaje igihugu bosimbira ko coborohera guherako ati ni Iran nta kindi naho rero mvuga ni bananiwe na Ukraine baronde ikindi basimbirako mugabo reka turabe yego muganga urakoze ubisiguye neza ariko izi njyane hari impact zigira ku isi muri rusange muri kino gihe yego cyane rega ibihugu byose ibyo bihugu byose nacyo kuvuga ni ibyo bihugu nitwa ko bitwara isi muri iki gihe hajya bavuga ngo unipolarité multipolarité ni kuvuga ubu isi twagwa n'uburere butandukanye naho ubutunzi ingufu ziba ziherereye ku isi ubu habaye henshi niko bivugwa ibyo bihugu rero byose ibyo cyane ibyo bitatu mpejeje kuvuga
Amerika Uburusiya n'Ubushinwa ni ibihugu biriko biragaragaza kwiha ikibanza isi yose rero ifise aho itumbera. Abanyaburaya urabona batumbera kuri Amerika, niho bazeye uburaro n'uburamuko, baca bashigikira ico bita Israel kugira barabe yuko iyo bloke yabo yobira amaze kabiri yoronka koyoko. Ibindi bihugu navyo byo muri Sud byinshi bisanzwe biriko bitumbera kuri BRICS, bitumbera ku Burusiya, bitumbera ku Bushinwa n'ibindi nk'ivyo. Hashobora igihe ibihugu byinshi biteza gutora umurongo bitonda ko kugira twavyumvise je nari nkiri muto mugabo naravyumvise narabikurikiye ico bise guerre froide, ingwano itari yeruye mugabo yari hari mu gushamirana, aho wasanga byose biteza gutora umurongo bitonda ko kuko iyo habaye gushamirana nk'uko ukabura aho regamira benshi babona ko biba bikugoye, mugabo je nibaza yuko neutrality hajya ikenewe cyane. Uciye ubwenge urashobora kumenya ingene uvyigenzamwo, ingene uvyifatamwo ku buryo naho benshi babitinya bati ntashigikiwe n'ingwe sinovoma, hari naho ushigikiwe n'ingwe atavoma naho ibigushigikiye, ugasanga utagize hatonda niwe ashoboye gusigara. Mugabo tubishize kuri Afrika, ku kiganiro canyu cerekeye Afrika cane cane, nibaza yuko icyo twokuramo je kigwa nkuramo nuko icambere na mbere ho imbere yuko igihugu ca Afrika canke Afrika muri rusangi yogira ikivuze nuko ija hamwe, natwe ntitwashobora kuja hamwe ngo tugire ijambo rimwe. Kumbure niho tugira duce tugera. Murakoze cyane gose. Odas Kaburo, nimba unyumva nawe wo kugurura mikro yawe ukatubwira izi njyane ziriko ziraba hagati y'ibi bihugu ko ari Israel na Iran, ubona ari ibintu biri ku ruhe rwego mu bijanye no konona isi canke ababifitemo inyungu, ubona ari bande bagamije niki? Otasi ego murakoze cyane, nimwaba munyumva neza kugira twumve inkomoko y'izi ngorane ziri hagati ya Israel na Iran. Mugenzi wanje Ndayishimiye yabivuze neza. Urebye inkomoko y'abanya-Irani iyo baje bava mu bihugu by'Ubuhinde cyane cyane, kuko buriya Irani ituwe canke se abanyagihugu bayo benshi bakomoka mu bihugu bitandukanye. Rero ingufu z'abanya-Irani ni za kera cyane. Urebye muri Bibiliya baravuga ubwami bw'Abaperesi, buri bwami bw'Abaperesi bwari bufite ingufu muri kajya karere cyangwa kajya gace k'uburasirazuba bwo hagati. Ni rero abanya-Israeli nabo ntabwo nabo nyene boroheje, kuko uravye warashaka nubwo woja mu kahise ukaraba no muri Bibiliya, nkuko muri Bibiliya avuga yuko bakomoka kuri Abraham, nabo baje bakomoka mu gihugu canke mu gice ca Mesopotamia arizo za Iraq na za Kuwait zubu, nabo cya gihugu Israeli babayemo bagize ingufu cyane nuko barabimukira. Rero urebye uko ibintu bimeze, ingorane zamye kuva na kera, tugiye nko kuri 1948 Israeli irose ubwigenge bwayo ibuhawe na ONU. Urabona ko nayo yaciye ishikira mu ntambara z'Abarabu, kandi bari abantu bose ni bamwe naho biri uko kurabye iza Mesopotamia igizwe na Iraq na Kuwait, ukaraba na n'ubuhinde n'iki n'abantu bamwe ugiye mu mateka ya kure usanga ari abantu bamwe. Rero barazinanye, barazi ingufu bafise ku ruhande mwese. Naringarutse gatoyi kuri mu 1948 Israeli rose ubwigenge ikaronka igihugu bavuye mu bihugu bitandukanye bari barahungiye kuva mu 1973. Rero nako baciye bashikira mu ntambara, Abarabu bishize hamwe harimo za Egypte akajamo n'izi za Palestine n'ibindi bihugu, ariko Israeli nayo yari ihagaze ko iratinda. Ingufu za mbere za Israeli zihagaze ku buhinga budasanzwe. Iyindi ntumbero cyangwa se yindi origine y'ingufu za Israeli nayo iri cyane ku bihugu bigishigikiye. Urebye nka leta zumwe za Amerika, ukareba ibihugu bishigikiye Israeli, Uburayi nka bwose, ugacuraba n'ingufu Iran ifise, nayo hari ibihugu biri nyuma cyane nk'Uburusiya. Ukuvuga ko ivyo byose izo ngufu ku mpande zose zirakomeye cyane muri iki gihe.
murabona ko ejo bundi mu itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu aho iki gitero ca Israel caba kuri Iran ivuga yuko igiye kugira sovereignty yayo cyangwa se ubusugire bwayo kugira ngo ntizimangane. Amerika yo yari yiteguye mbere ku itariki 7 igihe haba igitero cya Hamas, kandi Hamas murazi neza yuko ishigikiwe na Iran. Amerika yiteguye mbere yarungitse y'ubwato bukomeye cyane bw'intambara, bijya byarerekana neza yuko mu minsi mikeyi Iran ishigikiye za Hezbollah, ishigikiye za Hamas n'iyindi migwi y'abahuti n'iyindi, byaraboneka ko Amerika na Israel n'ibihugu bishigikiye biri inyuma ko neza ko biriko biritegura intambara. Rero ati iyi ntambara mbega ishobora kugira ingaruka izihe ku bihugu byo kwisi. Murazi neza ko ubwitwazo bwa Israel ivuga yuko igiye kubuza Iran gukora bino bigwanisho ruhonyanganda arivyo bikozwe mu butare bwa Ukraine. Yavuga yuko igiye kwikinya kugira ngo ntizimangane, kandi ko umugambi ugeze kuri 60% bitegura ko akanya gato Iran ishobora gutera Israel ikazimangana. Ubwo bwo rero bwo kuvuga yuko ngiye kwivuna umwasi wayo hakiri kare bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku isi yose. Mbese bamwe baravuga yuko n'intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kuba, kandi urebye icyo twita course aux armements ku mpande zose, ugutangatanganwa begeranya ibibunda bikomakomeye cyangwa se ibigwanisho bikomakomeye ku mpande zose. Murabona ko bariteguye cyane, hamwe diplomasi itoba, hamwe ibiganiro bitoba, cyangwa ngo bose bapimane inguvu bafise. Iran ufashe Uburusiya, bagenzi banje bagiye bivuga ko sindabigaruka ko cyane kuko Uburusiya ni colonisateur wa mbere w'abanya-Iran, Ubwongereza bwaje hanyuma, ariko Iran ntiyigeze irekwa cyane n'Uburusiya. Mwarabonye ko n'intambara yo muri Ukraine ejo bundi yabaye, iyo Uburusiya yego n'igihugu gikomeye mu migwanisho, ariko Iran yarakoze birashima ku ruhande rw'Uburusiya. Amazone nka meshi yasenyuye cyane cyangwa se yagabanije inguvu za Ukraine nabo bari kumwe, cyane murazi ko yakorewe muri Iran. Rero ibi bintu hamwe byokomeza uku, hamwe diplomasi itoba, nukuri uwari we wese ubiravye uko ubukomezi bwo ku mpande zose birashobora gutuma habaho intambara ya gatatu y'isi yose. Ariko nibaza ko ngarutse ku rundi ruhande irashobora kutanaba bivanye nuko uruhande rushigikiye Iran n'uruhande rushigikiye Israel bishobora gupima ingufu bigasanga biranganya izo nguvu mu bijanye n'intuze n'ibigwanisho bo ubwabo, bakavuga ati reka twumvikane iki kibazo gishobore guhera. Niko ibintu bya mbere mbona mu ngaruka cyane bishobora gushikira isi yose na Afrika irimo, tutagiye kure cyane. Ego, reka rero mbere kuri wowe nyene twari tukiri mu bijanye n'intangamara no gusigura kumbure abariko baratwumviriza umuzi nyawo w'izi ntambara ababifise mw'inyungu. None ga Odas Kaburo, ubona Afrika hari ico yo kwibyukiranya igakora muri iki gihe hari izo njyane, mbega ubona izo ntambara hari ingaruka zigira kuri Afrika, mbega ubona Afrika yo kwitwara gute muri izo ntambara? Ego, murakoze cyane. Afrika icambere yari ikwiye kuba nk'indorerezi, yari ikwiye kuba nk'umufana yibereye ku ruhande rw'ikibuga akareba uburyo abakinnyi bariko barakina. Afrika rero icambere ntiyari ikwiye kwerekana uruhare rwayo muri izi ntambara, kuko Afrika nibyo biravuga yuko nayo hari ibihugu bifise ibyo bigwanisho ruhonyanganda, ariko nubwo bitavugwa cyane, nubwo ho hari ibihugu bya Afrika bifise ibyo bigwanisho, birakwiye kunyegeza uruhare canke se icyo bokora muri iyi ntambara iri hagati ya Iran na Israel. Ikindi Afrika yogerageza ikitwara nk'umuhuza,
kuko Afrika ni elema kigwanirwa. Afrika igwanirwa n'ibihugu bikomakomeye byo ku isi, kuko izi ntambara ziba hagati y'ibihugu bikomeye cyane, tugendeye ku bafana bumwe wese, ku bafana ba Iran no ku bafana ba Israel. Ni intambara zo gupima inguvu, kuko isi imaze imyaka itari mike kuva mu 1991 isa nk'uko umenga iri munsi y'ukuboko kwa Leta Zunze za Amerika, mu gihe Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihugu biri kumwe navyo bivuga ati mbega two kubera iki tutoshobora kuyobora isi tukaja hejuru wa Amerika. Rero Afrika icambere impanuro noyiha nuko yogerageza kwitwara nk'uko umenga n'umufana yibereye ku ruhande, atabuhare na bumwe ashobora kugira muri izi ntambara. Ico yo kwivyukiranya ko ni iki? Ni icambere nobona nuko yo kwitwara nk'umuhuza, ikamera nk'umuhanuzi, kuko Afrika yaba Amerika yaba Abanyaburayi, urabona ko muri iyi minsi ibihugu byinshi bya Afrika biriko birajima cyane y'Uburusiya n'Ubushinwa. Ivyo navyo birafite ingaruka, bizogira ingaruka mu gihe cyiza. Gusa yoja kuri izo mpande zose, igaca ku mpande zishigikiye Iran, ikamera nk'umuhanuzi, ariko Uburusiya n'Ubushinwa ikazirahanura, ikongera ikaja no ku ruhande rw'Abanyamerika n'Abanyaburayi naho kandi igahanura, ikagerageza kwerekana ingorane zizoshikira isi tudasize inyuma na Afrika. Aho rero muri izi ntambara hamwe byokunda Afrika ikabyifatamo neza, nayo irashobora kuhakura ubuhangange, kubera ko yoba yashoboye kumvikanisha ibihugu bikomeye nk'ibyo, hanyuma intambara ntigere ku rugero turiko turaraba yuko hashobora intambara ya gatatu y'isi, kandi yoba intambara mbi ishobora twovuga yuko n'isi yosigara sinzi cyo sigara ku isi, kuko uravye ibi bigwanisho honyanganda aho urugero ibihugu bifise ibigwanisho nyangandi, urugero bigeze ko dufise ubwoba cyane yuko ikintu cyosigara kuri iyi si. Rero Afrika irakwiye kuba nk'umuhuza muri ivyo bintu. Ego urakoze, ndaheza nkugaruke ko mu kanya. Frederico bamvuga inyumvira ikibazo ni ca kindi nyene, ubona muri kino gihe hari izo ntureka Afrika yo kwitwara gute, mbega ntaco yoheza ikivyukiranya igakora, canke ubona bizogira izihe ngaruka canke intambamye kuri Afrika? Kuri Afrika bwa mbere cy'umuntu ari buvuge, Afrika irabaho ho mu mutima wayo, ikumva ko ibwirizwa kuja hamwe ikagira inguvu, kuko Afrika irafise ibibazo bitari bike. Mu gihugu kimwe iravye ibibazo ni byinshi, na cyane cyane ibibazo byo gutunganya ibihugu byayo, hanyuma n'ibibazo byo kubaho nk'abanyagihugu baho bafise ico bahurirako, bumvikana, baje inama, bafise amareta yitwararika abantu babo. Ico ni ikintu gihambaye cyane. Cya kabiri ni gutegera ubutunzi bwa Afrika, no kuvuga mu myaka izabazo abantu bazo bari benshi cyane muri Afrika. Burya abantu benshi tutaravye bijya batubarira ngo kuronka abantu benshi ngo ni kibi, hajya kugira abantu benshi nitunga, kubera ko abantu benshi ubashize mu byo kurondera itunga bararirondera kandi rikagwira. Icya kabiri nuko abantu benshi bagira amasoko y'abantu bariko barakora ibintu mw'isi, amahera akagwira. Rero ubwa mbere Afrika nigire conscience mu Kifaransa, umutima wo kumva kwiriho, kandi ikagira conscience y'ivyibuze kugira ngo ibishikeko. Ivyibuze rero no gutunganya ibihugu byabo neza. Icya kabiri bakibuze no kugira ku gatima kingene bogira umwumvikano hagati yabo, kuko gushika ubu urabona ko muri Afrika abantu benshi ari basatuntu twanje. Iyo ndiko ndaraba nk'ibi bihugu byo muri Sahel, ndabona aba baperezida batatu barimo baragerageza kuja hamwe, ni vyiza, ni abo gufata mu mugongo, ariko n'abandi babwirizwa kugira uko nyene, kandi atari ibintu biyumvira uko bagaca bagenda gusaba amafaranga ahantu ngo muduhamera twumvikane,
ukuri nsaba amafaranga umuntu ngo mwumvikane, uwo muntu azavuga ati mwumvikana gute ko je nashaka mwumvikana uko. Rero nkavuga nti uwo mutima wo gutegera ingorane bafise kandi bakaza kuzitorera umuti, hanyuma no kumenya ubutunzi bafise ingene bungana. Afrika ni iratunze uravye ibi ubutunzi bwo mwisi baraka kuri 33% mu butunzi bwo mwisi. Ni kuvuga Afrika iratunze mugabo kandi ntidushaka no kubimenya, ntidushaka n'ubwo butunzi bwo bwacu. Abantu baraturyanisha bakaza dutwaramwo bike. Reka duha tubihagarike, twumvikane, duhurire kuri bikuru kugira tugire inguvu. Nitwagira inguvu aho bazanwaragwana hose bazokenera Afrika kuryangijemwo inkumbure iza kumvikanisha. Mugabo atanguvu dufise tukiri kujya tumeze tutaratera imbere ngo tumenya hisigeze tuyikurikire natwe tube nk'abandi bizoturusha. Uzosanga turi hahandi umuntu arimo ararondera kuvomera kandi imvura yacitse, arondera kuzana amazi imvura yacitse, yabize kubigira hakiri kare. Natwe arageze ko twagwiza gukora hakiri kare, twiyungunganye tutere umuti ibibazo byacu, hanyuma tugire inguvu kuko dutunze abantu, tugatunga n'ubutare hanyuma n'umutima wacu wa Afrika. Hanyuma gutyo rero tugire inguvu. Abantu nibaryana hirya no hino bazabutubaza bati mbega tumufasha iki. Ego urakoze nawe ndaheza ndakugaruke ko mu kanya. Dr. Olivier Ndayishimiye, kibazo ni cakindi nyene muri kino gihe hari izo ntureka hagati ya Iran na Israel. Ubona Afrika yorangwa nihe nyifato? Hari ico bokwibyukiranya muri izi ntureka bakagira ico bakoze? Ego na mugenzanje Frederico Mavunyi yabivuze na Kaburo yabicishijemo. Nibaza yuko dukwiye kuja hamwe. Icyo nita diagnostic ingwara turwaye iwacu muri Afrika ni tudasenyera ku mugozi umwe, kutabona ibintu kumwe. Hanyuma rero tukagenda arranger disperser, mose yiruka mu byiwe, urukurikira BRICS nka Afrika y'Epfo, urukurikira ibindi bihugu muri ako karere, mu bihugu by'ibibanye hari abakurikira abandi, gutyo ugaca wisanga mu mwanya muto mukisanga umwe wese afite shebuja. Niko no bivuga ntibavyita shebuja mugabo igihugu cyose kirasangene kipanga kiti naka ndamuzeye kwibi, naka yaramfashije gushika hangeze n'ibindi nk'ibyo. Muri icyo gihe biragoye cyane yuko ibyo bihugu bitatu, kandi niyo ntambamye mbona ibyo bihugu bitatu bya EAC byishize hamwe, IS Burkina Faso, Mali na Niger, bizo kwega kimwe gushika aho twese tuja hamwe, kuko ntambamye mbona nuko mu karere iwacu eka n'ahandi hari ibindi bihugu byamaze gutonda umurongo ku bandi babategetsi, ku bandi bapatron. Ico rero kizotugora kugira umuntu avuga ati nivyo sinikwije ndakeneye abafasha bo hanze, mugabo kandi umubanyi niwe muryango aho mpera nabo tubana ndabona ibindi biza inyuma. Iyo niyo ntumbero twaza kugira tukaja hamwe, niho tuhera tukagira n'ijambo rimwe, kuko urabona ubu nta ikintu icyo bita Union Africaine nta je ku bwanje mbona ko atakibaho. Ni ikintu kiri ngaho ucizina gusa. Federico yabivuze iby'uburyo so bwabo n'uburyo bazeye hanze. Iyo rero umuntu yamaze kumenyera yuko uko akora umugambi wose akora urihigwa nabo hanze, cyangwa ko atabwinye na bukerwa kuba bafise nta sovereignty na nto yajya bafise. Naco gituma ubona bari ngaho gusa kwizina, nico gituma ubona n'ivya Gaddafi byabananiye bakamutera bakamukunkumbura igihugu bakakigarika barorera. Bababaza bakakubwira bati n'abanyaburaya babigize nabere kumwe na Amerika twarondeye dushikira tuje hagati turabura. Abashinwa n'abarusiya muri cyo bita muri Conseil de sécurité y'ibihugu bitanu rutura, abashinwa n'abarusiya ntaco bakoze bagize abstention. Mubwo babo bacabisigurira bati ntitwari tuzi ko bagira bamugarikiye, twari tuzi ko ari ukingira gusa abanyagihugu ba Libya bo mu karere kamwe, bakabuza ingabo za
za Gaddafi kugenzura ku karere kugira ntibabandanye babombarda abanyagihugu mugabo ntitwari tuzi ko bagiye kumwica niko bivugira mugabo byitegereje neza urabona neza yuko umugambi Gaddafi yari afise utashimisha cyane naho bashira n'abarusiya naho ari ibihugu byinshi bya Afrika biriko birabizera ko birizera yuko aribo bazodukiza sindabyizeye cyane kuko umugambi Gaddafi yari afise ntibawubona neza nabone ko bavuga bati mu gihe Afrika yo kwigenga by'ukuri ikagira uruhera rumwe faranga rimwe bakagira sovereignty bakagira icyo bita amasatelite abaha amakuru ukwabo bakishira hamwe bakaba igihugu gikomeye ega na twebwe ibyo tubazeye ko ntabyo tuzoronka naho tuzi ko abanyaburayi na Amerika aribo bazohomba bwa mbere gushinwa n'Uburusiya nabwo ntibabibona ijisho ryiza baciye binumira rero bavuga bati abstance ntacyo tubivuze ko hanyuma rero baraza barakunkumura igihugu kiragarama kandi ibiba mu bihugu byose nk'ibyo nibyo ariko birabana muri Iran urabona bavuga ngo bamula ngo n'abakomeye ngo bariko batwara n'abanyagihugu ba Iran ngo reka tubabohore iminsi yose nuko baza bavuga none Iran none abanyalibiya ko babakuye ko Gaddafi ubu abanyalibiya babayeho mu ninda naba akina bavuga no munsi naho ubona rero icyo barondera kwari ukuburizamwo kwa Afrika ija hamwe guhana uwo mugarariji yitwa Gaddafi yari yabananiye iyo niyo yari ntumbero nkuru n'ubu nibaza ko ari nk'ibyo rero nciye ngombye gucamake ikindi kintu Afrika mbona ikwiye gukura ko nk'icigwa nuko tutokwizera cyane uru ruhendo batubarira ngo Nations Unies ngo Charte des Nations Unies ngo droit international n'ibindi nk'ivyo turabona neza yuko iyo umunyaburaya umunyamerika abona yuko ageramiwe abona yuko inyungu ziwe zigenda kagirire amategeko yose bayatera umugere ayo mategeko yose baduhendesheje pendant 2 décennies kuva imyaka 90 n'ibihumbi 2000 kuko batwara isi bica bagakiza nko nabivuze atawamira abandi bose bari inyuma bavuga bati mwese mukubitirwa gukurikiza amategeko twese turi hamwe twese turubahirizanya turi ku isi imwe kuko batwara ubu rero kubera babona ko bigira bibace mu myanya y'intoki batagitwara nkuko babyifuza naho ubona n'amategeko nyine bishiriyeho batakiyasonera naho ubona icyo gihugu cya Israel giteye Iran atategeko bafatiyeko naho ubona ikibita IAEA ni ishirahamwe mpuzamakungu rijeje gucungera ibi bya nucleaire bataja hagati n'abantu bashinga nahe barekerana ubona ko umengo igikoresho cy'ubwo buraya cy'Amerika naho ubona Trump umukuru w'igihugu mushasha ariko gutorwa biranavugwa cyane yuko ntibinavugwa yuko abashikiye ikibita Israel aribo batwara Amerika bahajya Amerika ntiyitwarira afise abayiremera bashira ku gitutu bafite amahera bafite ubushobozi abafite icyo bita influence bagushikiriye uriko ratorwa naho kagira ivyo bemereye biravugwa yuko bamugiye inyuma uko bavuga bati uyu muntu turamukereye muri iki gihe kubaho karera agatora itegeko agasinya yuko batera Iran muri iri joro ryakeye bidaciye mu cyo bita Congress ya Amerika umuntu arabona n'ubundi ko ari kurengera amategeko mugabo ni bimwe bavuga bati akaruta kandi karakamira iyo umuntu yibaza ko afite ingufu nyinshi kurusha abandi bose aragira amanyama niko bimeze n'igisi niko bimeze rero abanyafrika twokuramo ikintu kihe mukumva yuko byinshi ibyo tujamo ruruhendo tukabona yuko tutagiye hamwe dushobora kuzimangana tukabona yuko naho bagiye bahajya ntibagiye baradukoronije ingano y'isi ya kabiri iheze hajya ntibagiye kubera ugushaka hajya benshi bene wacu aha turiko turagerageza kuganira kuri ibi bintu bihanze isi bene wacu bakwiye kumvira bimwe bimwe hajya bararemerewe abazungu ubusiya bwaravuze buti tuje kubakura ko itrere yaratwaye akarere kose k'uburaya none namwe va muri ibyo bihugu by'abandi muri Afrika mukora yiki ntimushobora kuvuga yuko tugira duhana abanazi tugira twacira imanza bose batsinzwe namwe mukira gufuna buhoro ubundi burere bw'isi mugabo rero Amerika yarabiretse uko nayo yari ikomeye ivuga iti nivyo irinumira iti nivyo nimuveyo kuko nayo yari ifise
yashaka kujayo nayo yarashaka ikibanza kuko abatwara Afrika benshi bari abanyaburaya gusa n'ubu rero icyo nashaka kuvuga kuja ngaho tukararama tuti isi Nations Unies yapfa kubaga ingorane yose mu Burundi ngo mbega ngo communauté internationale ngo yabibona ngo communauté internationale ngo bivuga kwiki fukumengo nibo batubazwa nibo batuvyaye nibo bubabara tugize ingorane iyo nyifato mugabo ni byabwe muri colonisation en fait ni ibintu badushizemwo niyo reflex ya mbere tugira ibi birabaye bahamagara abazungu baze kuraba barorereze kukumengo ubu rero umuntu arabibona neza ibyo ari byo benshi baranatinye yuko Afrika burya tutavuye hasi ngo tuje hamwe ishobora kuba recolonize de nouveau kuko nta buzokwamira wo kwamira ubuye bwa Bushinwa bwa Burusiya mugabo urabona ubu barahanganye bavuga bati turi buje muri Afrika ariho bari turiko turaniganirayo nta kamaro rero yuko tuja gutana mu mitwe na Burkina Faso na Niger na Mali tubona Uburusiya bubaha ibigwanisho bukomeye biriko buraduhanga bwatunaniye muri Ukraine reka rero duhere kuri tudashoboye kubaneutraliza ngo dushobore gufata ikibanza twahorana nta kamaro kuja kunigana n'abanyafrika bajya reka tubarinde nk'impene iziritse mu giti irindiriye gusa urubanza rwayo ubu rero kana kajyo keza kuko tuja hamwe kuko bose bari occupé nta n'umwe yica gakiza tukafata uwo mwanya mwiza wo kuja hamwe ibi byose biduteranya sinzigana no vyita ataco bimaze mugabo byinshi byanavuye muri bo ni ibintu batuzanye no kugira batuburagize tubiyo tuja tuyerere tubone isaganirizo hanyuma tugume muri ivyo kuko sinzi abazukira umukino wa dame jeu d'échec niwo bavuga bati échec mat umuntu arashobora gukina akagupangira udukinisho twiwe ku buryo uburi yuje niyo ukabura isaganirizo ukaguma hahandi umwanya ugahera nibyo nibaza ko ari byo Afrika irimo no munsi tudashoboye guca kenge tuti duhere ku ntango turabe ibyo badushizemo bitubuza gutora kenge nivyo Frederic yise kuba conscientiser umuntu akumva icari amazina baduhaye twabana twayikurako tukibuka amazina dufise yacu kama erega aho ubona batinya Uburusiya baratinya Ubushinwa nuko ari ibihugu souverain cyo bita souverain n'abantu bibeshaho n'abantu bafite kahise k'imyaka myinshi n'abantu bazi ico bari n'abantu bazi ubumenyi bwabo baza amazina yabo nta muntu yitwa Olivier ngo yitwe Frederic ngo yitwe Philibert ari mu Bushinwa n'abantu basenga imana zabo bafite kwemera kwabo n'ibindi nk'ibyo bashobora kwibeshaho ibindi bien sûr igihugu cyose kirafise ibyo gisaba hanze n'ubucuti kirondera hanze mugabo akimuhana kanzi imvura ihise twebwe ibyo turimo n'ibyo navuga ni tubanze twiyumvira icyo turi niho dushobora kumenya ingene twigobotora mu mirimo yabo tukaja hamwe turacari kure rero vraiment ko Frederic yavuze turacari kure nk'ukwezi naho Kabura yavuze ati Afrika yoraba ingene yoja hagati igahanura afise ukwizera gukomeye jewe ndamushimiye je mbona ko Afrika ukwiri ko ndavyitegereza yoshobora kugira ayifatiye ngo ngugire umuhanuzi iyo nyene itanibeshaho iyo nyene ijambo buke umuntu nibagiha imbere yuko bakumenye bakubona babona ati ego uyu muntu arafise hajya Uburusiya ntibusaba ijambo Bushinwa ntibusaba ijambo bateza kuburi guha uko buragiha n'ibindi nk'ivyo ivyo rero ntabwo turashika kiwacu kuko turacari muri Saturno twanje mu mose kwiba yego Odas Kaburo ngira urumvise ibyo muganga Olivier ashikirije naho wavuguze ngo Afrika ngo ikwiye kuja hagati ngo mbere ngo ikaba umuhuza aravuze ati no kwizera gukomeye ufise ariko abifata nk'ibidashoboka ukuntu moja guhanura abandi kandi ubwayo Afrika itashobora no kwihanura ibi inyewe bivuga kwi murakoze cyane Olivier ndamushimiye Afrika iriho ambabari senda muvuguruza cyane iriho ugiye mu kahise ka Afrika urabona neza yuko nitwe soko ry'ubuzima cyo ni icambere icakabiri Afrika mbere yuko abazungu baza yari umugabane ukomeye cyane burya murabizi Afrika yarakomeye yego ntasumbya ayo mu Bwongereza n'ayandi ariko yari yiyubatse ncangaruka kuco bavuze
kugira ngo umuntu abeho ashobore no guhangana cyangwa kugira ijambo mu makungu. Aho ncangaruka rero Afrika ntiriho cyane iyo tugiye muri ubwo buryo. Rero Afrika yabaye isoko yabaye isumiro, kuko izo mbunda cyangwa ibyo bigwanisho biriko birakoreshwa byinshi, buryo urebye usanga biriko birava, usanga ibyo kubikoramo biva muri Afrika aho navuga ntiyoca rero imera nayo igahaguruka ikihagarara ko ikabibyaza umusaruro umugani w'abandi. Nimba ayo mabuye y'agaciro ariko ava muri Afrika atwagwa n'ibyo bihugu, si ubu gusa yagumye atwagwa, ahubwo atwagwa gute? Atwagwa mu yihe nzira? Ntibatugurira ahubwo tubihera ayo mabuye y'agaciro, tukabihera n'ibindi. Bivanye kuki? Bivanye kwa kubura ubumwe kwacu. Urebye Afrika aho abakoroni baziye, barabanje barareba na kahise karazwi, baraba uko tumeze, twari twiyubatse neza. Tugaruke rero kuri ubwo bumwe bwacu. Mbega ubwo bumwe twobugaruka ku gute? Kugira tubugaruke ko ni ugukura tundi twose bagenzi banje bagiye bavuga, kwa kwikunda, kwa kudasangira ibyo dufise, bakareka guhanga amaso amakungu, kuko amakungu yo icyo dupfana ni inyungu badukuraho, kandi twebwe kenshi nta kintu tubyungukiramo. Kubera iki tutabyungukiramo? Ni kwa kuba tutiyubatse twebwe nyene, ko kugira ngo ushobore kugira ijambo mu makungu, nk'uko umuhinga muri politiki yabivuze, wo bita Thomas Dake, yavuze neza ati amakungu na kajagari. Kugira ngo ushobore guhangana cyangwa kugira ushobore kugira ijambo, nuko ubwawe wiyubaka ukagira icyo uhagazeko. Ibyo twiyubakamo ni ibiki? Ni bwa bumwe twatakaje, tukabuta tugendeye ku nyungu z'amakungu, kandi amakungu ari uruhendo nk'uko mwagiye mubivuga. Icya kabiri ni ekonomi, ubutunzi bwacu bwasahuwe cyangwa bwibwe imyaka myinshi, ariko tububihera, tububaha muri za nzira zo kutumvikana no kubyana, dupfa ibi na biriya. Tureke ibyo bintu rero, ariko ni bande babireka? Icambere n'abarongoye ibihugu byinshi bya Afrika. Ntabwo sindomo urutoke. Mwavuze Gaddafi, uburyo yatereranywe na Afrika, niko bimeze, kubera ko tutumvikana, tutaja hamwe. Nico gituma usanga ibyacu bigenda gutyo, tukaguma dusubira inyuma, kuko isi canke communauté internationale ntiyipfuza yuko ahantu isumira ariho muri Afrika hogira ijambo, kuko bobo kubwabo ni ukuguma muri ako kajagari. Bamwe bavuga ngo nako badushizemo, ariko natwe turabe conscience yacu. Kuki tuvuga ngo nitye abanyamahanga batuzaniye? Bariya abazungu nibyo hari ibyo bazanye, ariko babanje kureba natwe icyo duhahamiye gusumba ikindi. Abenshi bahamira ubutegetsi gusumba abo barongoye. Umutegetsi runaka cyangwa umuyobozi runaka akakorera umuryango wiwe, agakorera n'akagwi bari kumwe. Ibyo bintu tubireke. Nitutabireka tuzoba turiko turaha inzira y'amakungu nta justice afise, ni jeu d'intérêt. Inyungu zabo babonye aho badikura, baragenda. Ntibavuga ngo turakorana na Olivier, ngo turakorana na Frederic, oya, ahubwo baraba inyungu. Uwo babonye yuko ashobora kubaha inyungu niwe bakorana. Rero Afrika kugira igaruke ku bumwe bwacu, tubanze turebe ibidutandukanye. Ariko nubwo bidutandukanya, turi bamwe. Tutagarutse ku bumwe ntacyo tuzomara. Tuzopama dutamba hirya no hino, bo badukoze icyo bashaka, kugira ngo natwe tugire ijambo muri international. Ntibizokunda, ntibizoshoboka. Icambere n'ubumwe, icakabiri no kubaka ubutunzi bwacu, icagatatu nizo nguvu za gisirikare turazikeneye, kuko urebye ibihugu byinshi muri Afrika bimwe bifite, novuga ko bitaniye ubumwe mu banyagihugu babo, birakomeye. Example, Afrika y'Epfo kubera ko uravye ko yarose independence,
bakagumana ubumwe niyo mpamvu Afrika y'Epfo ni igihugu gikomeye. Ibindi nka Egypte murabizi ni ibihugu bimaze imyaka myinshi nubwo hagenda haba konfuri hagati y'ubutegetsi rimwe na rimwe ariko baca babiheza vuba vuba. Kenya muri East Africa ni igihugu nubwo kigenza naco gihura n'ingorane ariko kubera ko Jomo Kenyatta yagerageje guhuza ibyo bita amoko apana yandi y'u Burundi arenga 50 canke arenga 100 ariko bakubera ko bakorera hamwe niyo habaye konfuri baragerageza bakabitorera inyishu mu mwanya mutoyi. Igihugu cy'u Rwanda imyaka 30 iraheze atantambara kirimo kubera iki ubumwe hagati y'abanyarwanda. None kubera iki ibihugu byinshi bya Afrika byama mu kajagari? Habuze iki? Habuze ubumwe. Atabumwe niyo ekonomi cyangwa ubwo butunzi ntibuzubakwa. Tuzoguma tubiha international. Yego. Ego murakoze cyane. Ego kumbure ora n'umwanya uri kuragenda kandi umva gifite byinshi ushikiriza mugabe ijambo wagumye ugaruka ko n'ubundi nibijanye n'ubumwe nibijanye no gushira hamwe na muganga Olivier yakivuze ati kusenyera ku mugozi umwe biracari kibazo muri Afrika. Frederico bamvuga inyumvira abanyafrika kuki iyo bavuze kuja hamwe umengo nikindi kibazo kivutse mengo ntibabikozwa inya biranibonekeza n'abari bagerageje kubikora abari basera barashizeho CPG riri mu gihugu cy'u Rwanda Burundi na Republika Rusange ya Kongo. Uno munsi ibyo bihugu uko ari bitatu urabona ingorane zihari muri East African Community. Urabona ko ibihugu bimwe muri uwo muryango ntibirabanuwa ntibicanuhaka kubera iki utu tubazo two kuja hamwe ahubwo hageze kuja hamwe haba hageze no gusambuka. Kuvuga insiguro ntiri kure abantu batwara abandi nibo baryanisha abanyagihugu. Umuzungu yaratujyanishije tuja ko turatamba twibaza ngo arimo aradutambisha indirimbo twumva dusanga turiko turaryana ariko kwari kugira ngo ibintu byacu abitunganye neza kuko tuzosanga byamaze gufinzira tutagisubira kubikubita ijisho. Abamusubiriye babandanya yanzira nyene bafata bene wabo bakabagira abaja babo kandi bakabaryanisha kuko mu byo nize mu ishuri bavuga bati umuntu atagira politike aryanisha biwe akavuga kugira gume ku butegetsi avuga ati ni munshigikire mutashigikiye muduherera mu minyororo mutashigikiye bazobica niho n'ibintu byavuzwe kuva kera. Iyo mukuru abona ageramiwe avuga ati bijya nta yindi nzira atari uko aba bantu bitwa ubwoko canke bitwa ko twagwanye hamwe canke bitwa ko twivye hamwe tuja hamwe kugira banshigikire ngume ndabaserukira bandanye mbaho. Gikiro ikintu cica Afrika hari yavuze neza akabura ati abakuru b'ibihugu burya ni ingorane ziri wabo. Je naragiriye amahigwe nagize amahigwe aho bashiraho iyi bita Union Africaine tuvuye muri OIWA hari kwa Gaddafi asirite bari yambwiye ati genda userukira igihugu. Ndagenda nababwiye ibyo nabonye narategereye yuko ubumwe bwa Afrika bugoye. Igihe Gaddafi yarimo arasigura inyungu Afrika yoronka tumutoye kandi we ntiyavuga Union Africaine we yavuga les États-Unis d'Afrique iyo yari icyumviro cya Gaddafi. Hanyuma baranse abakuru b'ibihugu baranse uko bavuga bati oya biteye bigenze uko twebwe sovereignty yashizeho biheze ndasubira kuba abakuru b'ibihugu ubukuru bwacu yatubwiyambuye tubuhuyu ati oya ntiharagera. Ivyo nivyo numvise. Uwo mutima wari uhari hari mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2001. Uwo mutima waraheze ntiwaheze namba uracariho kubera ko abakuru b'ibihugu bari hagati y'aba bazungu n'abanyagihugu babo
kandi barashima kwicara ku banyagihugu bagaha impigi abo bantu basubiriye burya n'izo ngorane dufise uwo mutima w'abakuru b'ibihugu wozohinduka uhindukire igende ku banyagihugu baheze bahebe abo bariko barabakoresha ivyo bitabaye tuzorindira ducoke navyo tuma mvuga nti mu vy'ukuri intambwe ya mbere habwirizwa kwigishwa abantu bagiye gutwara ibihugu vya Afrika bagategera ikibajanye k'icambere na mbere ari ugushira hamwe abanyagihugu babo ivyo vy'imigambo bibaryanisha nibashaka bashake babirege canke babiha agaciro gato ariko abanyagihugu bamenye yuko babwirizwa gukiranira igihugu cabo yongera aravuga neza uyu Kaburo ati kera twari twikwiye nibyo kuko bamuzungu yasanze tuzi gucura imihoro ibipanga tuzi gucura inshinge dukenera tuzi gucura impindu dukenera mu kujisha tuzi gucura ibikwasho dukenera mu kwikura amavunja tuzi kwicurira ibintu byose amasafuriya kwigirira imibehe ugasanga nta na kimwe twebwe twakura hanze byo tuvyifitiye ariko amaze kuzugira ati ibintu bibahingurira nkabazanira ibintu bimeze neza mugabo nkabikora muri ubwo butare bwa mukazamura abingurira nabihinguye uyu munsi niho twagiye burya niyo colonisation économique twagiyemo birashoboka ko dusubira kuri bwa butare kuko buriho none ko riyagiye batabisuma babusuma harya batabusuma hanze babukura harya nyene n'uyu munsi buriho ntawo bwaroye ntibishoboka se mugabo byose nta ntambwe dushobora gutera tutaronse abakuru b'ibihugu conscient y'ivyo babwirizwa gukora niyo tubwirizwa kuja tutarageraho tutumwanya ego kumureka nawe ndagushimire dusa n'abariko barasozera kino kiganiro Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka muko muratumviza muce kuri wesatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome eka kino kiganiro muraza kandi kucumva muciye ku rubuga rwa YouTube wanditse Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka cyangwa ukandikamwo ijambo leta zunze ubumwe za Afrika twifuza aho ushobora no kumva n'ibindi biganiro kumbure bishobora kuba byaragucitse turiko dusa n'abasozera kino kiganiro muganga Olivier twaganiye ku bijanye n'ibizindyane ziri hagati ya Iran na Israeli nukumburengira batahuye ivyo ari byo tumvise Afrika inyifato yorangwa nayo muri kino gihe bitoroshe twaganiye ku bijanye no kuja hamwe bisa n'ivyabaye umuzi wibuye ubona kazoza ka leta zunze ubumwe za Afrika arakahega muganga Olivier ucubwira ko kumbure ni nakamotera abanyafrika egome reka mbaza ngaruka inyuma gatoyi hari ico nibagiye mugabo kabuganga jenite ivya psychiatrie psychotherapie hama mu gisata nkoreramwo dukurikirana abantu bakurikirana n'ubutungane bakoze ivyaha kubera imvo zo mu mutwe imvo z'amagara make mu mutwe ibi bihugu twavuze bishamiranye bitera ibindi hariho bimwe umengo bitwaga n'abakuru b'ibihugu bigenza imyifato yabo ari imyifato iteye amakenga sije ndabitanguye ndabivuga ni benshi babibona noneho biranaboneka mu binyamakuru ukabona n'abakuru b'ibihugu bakurikiranywe n'ubutungane mu manza zimwe zimwe ugasanga dahere bagomba kuguma ku butegetsi canke bahagarutse ku butegetsi kugira bashobore kuva muri izo manza zibakurikirana ntibitangaje rero jewe yo mbonye nyene bigenza agasomborotso gutera ibindi bihugu kudakurikiza amategeko n'ibindi nk'ibyo icyo rero nashaka kuvuga ni uko iwacu muri Afrika mu byo turondera twavuze kuja hamwe twavuze kuba conscient y'ibibazo dufise mugabo nagira ngaruka ku bintu bibiri no gukurikiza amategeko no gukurikiza kuba ubutungane no gukurikiza amateka bahari mu mico mugabo kandi n'amategeko y'igihugu kuko nico n'iyindi ngaruka ni ikindi kintu ntambara ikomeye mu kuja hamwe kw'abanyafrika kuko burya ibihugu vya Afrika ntibyitwara kumwe ntivyubahiriza amategeko kumwe hari ibiyarenga ko ku mugaragaro
ugasanga dahere n'ibindi biratinya kuja hamwe navyo kuko uvuga bati abantu nk'aba abantu bigenza uku abantu badasomera iki n'iki mbe twoja hamwe duhereye he ubwo ntitwaba tugira tuje mu kangaratetse ngo dusumune natone twisumira ingorane tuzizana iwacu abanyagihugu biragoye kubashira hamwe utabubahirije ngo baha amategeko yabo mu mategeko ahari abubahiriza niko bigenda abantu bene aba basanzwe hariho kutubaha itegeko kutubaha abakuru ukugarariza kutubaha ibintu by'abandi gukora ivyaha ntibahanwe bikaguma uko nahabigera je mbona ko ari suite logique ya comportement y'icyo yita antisocial abantu antisocial n'abantu bene baja no mu bubeshi bwinshi cyane nibubona babwira umuntu ngo tujyamo tuganire ibibazo tubitorera umuti mbwa bariko barakwimbira ico bariko bategura gutera niko bimeze iwacu rero muri Afrika tukwiye n'icyo kintu kuciyumvira mu gihe ubutunganizo zoba buhari bwubahwe na bose abantu baronka indero abatwara ibihugu abari abantu integre abari abantu bativye nkuko umwe tuganira yabivuze abantu buba abandi abantu bashira imbere inyungu zabo bose dabora imbere ibyabo no gusahura bakabishira inyuma tuba tukiri kure Afrika ntayizoshika icyo nagira mpereze ko kindi nuko naho tuba dufise conscientisation twumva ibibazo dufise gukora gutera imbere technology babivuze nanyere tutoyiragira kuko nico cyonyine kizodufasha gushika abandi bageze nico kizodutuma twibahiriza tugakingira iyo Afrika kuko Afrika nayo twoja hamwe tudafise ubushobozi bwo kwikingira abakuru bacu bazi bakabatura uko bashaka bakabaniga nkuko kwa Gaddafi n'abasankara n'abandi bose hajya n'ikibazo gikomeye na ushobora kuba abo bose mvuze n'abantu barafite conscientisation bagwa gasore bandadaye no heza benshi bose n'abantu bari bafise vision nziza mugabo ntivyakwiye ça n'était pas suffisant barabagaritse tukwiye gushikaho tukagira ingene twiyubaka tukagira ingene dutunganya ibyacu hari ibihugu usanga biri imbere y'ibindi birusha ubuhinga ibindi kugira twese ntitunganye ubuhinga muri Afrika tukasoma ubwenge tukaja hamwe tugafashanya hakaba ari ikintu cyo kubahana n'ikintu cyo gusonera uwundi cyo kwemera ko umuntu akuja imbere iyindi ngorane mbona iwacu dufise mu Banyafrika kandi si iwacu gusa bari muri Afrika n'ababa hanze bw'abavuye muri Afrika ico kibazo baragifise biratugora cyane kwemerana biratugora cyane kureka ngo umuntu umwe atuje imbere umuntu umwe burya ntafise amakarite yose ntafise ubushobozi bwose mugabo abanyaburaya n'abanyamerika kandi ibindi bihugu baricwe barakiturusha maturite yo kumva ko dushobora gutwara twese tukareka umwe akatuja imbere tukamushigikira umwe wese agakora icyo ashoboye icyo ni ikintu gikomeye cyane ubiravye ngaho ubiravye ahantu hose abanyafrika bari ngene bigenza umwe wese ashaka kuja imbere umwe wese ashaka gutegeka umwe wese ashaka biramugora gukurikira abandi atereka basi nemere kugira nsovero group sauver toute la communauté reka dukurikire naka nuko tubona afise amakarita kwiye afise byose tumukomplete mugabo tugira aho dushitse nico ni kibazo tugifise rero naho rero dushobora gushika ku iterambere rya technology dufasha gukingira abategetsi bacu tugakingira ibihugu byacu kugira ntituzere ku Burusiya ntuzere ku Bushinwa icyo turimo n'akamaramazi erega burya abasogokuru bakubise ibimoko ibihugu byacu byafashwe n'abazungu kubera iki batushije ubuhinga bazanye inkoho automatique tutari dufise twarigwanye ko mwezi gisaba yaragwanye imyaka itari mike ingabo ziwe zirahera hajya yatanze imihoho hari uko aremvye iyo rero technology bayiturushije iyo umuntu akurushije ubuhinga kurusha ubwenge ni ukwitegura yuko akumara amazi ni ukwitegura yuko agufata uko ashaka hajya ibindi bihugu birabizi hajya abashinwa ntibashobora kwemera gusubira inyuma ngo abazungu babasige kuko barazi icyo bivamo barazi nyine babaye bimiriye bagasuzugurwa iyo umuntu akurushije ibintu nk'ibyo agufata uko ashaka iyo rero nayo iyo ntabwo nayo ntitwoyibagira muri Afrika kubera dushira Afrika hamwe ego ugira amahoro ego reka nje kwa Frederic bavuga inyumvira dusa n'abariko barasozera kino kiganiro Frederic ubona wowe nirihe jambo rya nyuma woshikiriza ariko baratwumviriza ubwire ko natubwira uko ubona kazoza ka Afrika iyo nzubu
bwa mbere jewe nagira ngo nkenguruke ko turimo turavugana mwene ibyo byiyumviro rega buryo umuti uva mu kuyaga abo ariko baratwumviriza b'abanyafurika bamenye ko ingorane ziri kuri twebwe banyafurika nyene aho umunyafurika hari nkumbure uko turiko turayaga hari aho twe dushobora kuyaga nk'uku n'abandi badashobora kuyaga nk'uku kandi batabona ibibazo biduhanze ibyo ari byo erega urashobora kuba ahantu ntutegere ikibazo ufise icyo ari cyo kubera ko ntaco wumva ntubona iyo wogera kugitegera aha twebwe no kubera ko tuba twaragiye hirya no hino tukiga amashuri tukaganira n'abantu tukabona ibintu byinshi jewe tuma turiko turavuga uko rero ndavuga nti burya abarya abandi ni kubera ko abo bandi babahaye ubukuru bari bazi ko bagiye kubagirira akamaro mugabo ntibamenya ko atari wo mwitwarariko wabo abantu benshi baza gutegeka muri Afrika umwitwarariko wabo si gufasha abanyagihugu babo no kuyifasha uzurabe abategetsi b'Abanyafrika bavuye mu butegetsi batunze ibintu by'umurengera bangana iki abo kandi baje barafukamirwa bitwa bakuru kubera ko bariye neza abanyagihugu uwo mutima tuzobikuramwo gute tumenye yuko baduhaye amabanga tumenye ico bayaduhereye hanyuma nawe uyampaye umenye kurwanira ibintu by'iwawe ubu uvuga uti naramushize imbere ariko ntariko arantunganiriza mbega noronka ingufu kugira ngo ndamubwire nti sura mu kibanza cawe ibyo nivyo bibazo jewe nkeneye ko abanyagihugu bumva b'abanyafrika nibategeraho bazo umuntu aje kuduhuje gutegeka azovuga ati barambona uyu munsi aravuga ati ndagira ibyo nshaka ntawe umbona rero nkavuga nti uruhande rwa mbere ni umunyagihugu wenyene abize bwa kabiri hari bwa gatatu abagenda gutegeka batategera igituma baje gutegeka abo bose nibumvikana hazoba bakeneye ikintu kimwe mugabo niwe umunsi cokorwa yogenda gute ngo aba bantu biyumva bariko baravugana ibi byo guhinduka kwa Afrika kandi atari uruhendo barashobora kuja hamwe bakirondera namwe abahinga baza bararaba ingene ico cyumviro cyabo gikura canke gisubira inyuma canke kizika kugira ngo ushobore gutezwa imbere bakiyumvira ingene cyotezwa imbere uwo niwo mwitwariko nagira nshikirize murakoze ego Odas Kaburo nawe dusoza kino kiganiro sinzi ko ufite icanyuma woshikiriza ego murakoze cyane ico nokongeraho kubyo twabuze ni uburongozi bwa Afrika indongozi zirakwiye kumenya abo zikorera ndatangazwa cyane no kumva barongoye ibihugu bya Afrika bimwe baguma bavuga zasoroga cyangwa se amajambo ngo ibibazo dufise n'abakoloni ni iki ariko se ko n'Ubushinwa bwakolonijwe n'ibihugu byakolonijwe ko byaravye ikibazo bafite bakakitorera inyishu n'ubu bateye imbere bari mu bihugu bikomeye cyane natwe rero muri Afrika turakwiye kuraba akarorero kuri ibyo bihugu byagiye bikolonizwa ariko ubu bikomeye cyane izi za Israeli ntizakolonijwe si igihugu kimeze nk'ikivutse bushasha ariko nuko abanyisirayeli ubwabo mu gihugu cabo bazi ikibazo bagize bazi imyaka bamaze hanze itagira uko ingana ariko ubu murabona ko nubakomeza biyubaka cyane mu buryo butandukanye rero ntagiye kure icambere indongozi za Afrika zirakwiye gukorera abanyafrika ntizikorere cyangwa ngo zikorere akagwi ibintu by'akagwi abantu runaka baje ku butegetsi ugasanga nibo bonyene biyizi umufuko wabo uruzuye abanyafrika ibihumbi n'ibihumbi batwara bishwe n'inzara bishwe n'ubumenyi buke kubera nta mashuri ashobora kwiga akwiye kuko uburaye inzara mu mugani w'ikirundi habyoka inzigo rero tureke guha inzira
abo tuguma turirimba ngo abakoroni ibyo nitwabishikako bwa bumwe buzoshoboka nitwabishikako ubutungane cyane cyane nabwo bari gukorera abanyagihugu bose umuntu agatunganirizwa umuntu akiyumvamo igihugu ciwe akiyumvamo nk'umunyafurika ibyo nitwabikora bwa butunzi nabwo ntituzosubira kubugabira b'abazungu kenshi tuba twebwe nyine hagati yacu atari igihugu cateye ikindi ariko tutumvikana ibyo nitwabikora bwa butunzi buzoduga y'amashure meza y'akarorero yipfuzwa na bose bazoyagerako ikindi igisirikare cyacu kireke gukorera ubwoko runaka ibintu by'ubwoko bivemo ahubwo gikorere abanyagihugu gikingire imbibe z'igihugu atari gukingira akagwi kamwe canke gukingira abategetsi bonyene gusa oya ahubwo igisirikare gikomeye kidefanda ya souverinete gutyo ibihugu byinshi nitwabigerako uzosanga Afrika yakomeye kabumwe bube ubumwe tureke gutega amashi babandi baturira ko ibyacu murakoze cyane yego Odette Kaburo rero reka ncenda nagushimira ku mwanya wa hera deputy n'ijwi ry'ugwaruka wakoze ku ntererano wagiye uratanga tubaze ko hari kigiye guhindura ku banyafrika murakoze cyane ndabashimiye yego Frederico bamvuga inyumvira nawe reka ndagukengurukire ku ntererano wagiye uratanga yego ndagushimira nanjye Philippe nishimire n'abatwayaje nibaze ko itarenga aha tuzobandanya tuganira tukanamenyana murakoze yego muganga ndashimiriye kana ndagukengurukire yego wakoze cyane so kunumira ndashimiye n'abo twaganiriye n'abazo twumvirize ejo na igejo yego Radio Peace FM y'ugwaruka je nako ndabashikiriza kino kiganiro ni kwa Philibert Karangwa wari karatuma amajwi abashikira ni Chanel ntiharirizwa mwakoze mwese twabanye kuva mu ntango twizere ko ibyo twaganira hari ico bigiye kubafasha tongere duhana isango mu kiganiro c'ubutaha n'agahinduka urakikoreye mbega ingore kivahe yumva mugenzi yumva ngo nabivuga ushaturuntunga nabi nkonko bashenye igisaya banywaguye kabara mugenzi ntabaza agashuri nikande n'ibiboko ntabara umpungije maze ntabaza agatongo nigire n'ikirimba amasama n'ababigi bibagiwe ni mu butovu karungaramubaje kubahoye amahungiro kataraga kari inyuma biranga birayega kiracyo kirarima karuru geregere kiratanze mwamucara umugore mukamucari umugore n'abigeme abonye ababigi nihaca baja abakirisu umukirisu kigaraba